nshingamateka bagera ku 9 nibo bahejeje kwemezwa n'inama nshingamateka ngo binjire mu nama nshingamateka ya Afrika y'ubuseruko EALA kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 14 Nyakanga umwaka wa 2022. Batandatu muri bo nabo mu mugambwe CNDD-FDD, umwe mu mugambi wa IPRONA, uwundi umwe muri SNL, hamwe n'umwe yamuka mu bwoko bw'abatwa. Umukuru w'inama nshingamateka Honorable Geraze Daniel Ndabirabe amenyesha ko abo batowe basabwa guca bandika makete yo gutanga mihoho ngaho mu kigobe. Inosa tumaze kubereza abatatu basaba yuko badelishira iyo mategeko ukuvuga yuko bidiriye nimugoroba wo kwitara ya kandi ushaka nimugoroba udashoboye gucashikiriza demission kuba yandike muri WhatsApp arungike kwa chef protocole n'arungike kwa secrétaire particulier la vidéo d'émission kugira ngo ukurikize amategeko. Kuko yuko imbere yari meza atari make bazoba barindiriye, ariko bazokora kumbure bizobo. Rero uno munsi bace bandika aho bari hose ababaza babamenyesha. Nibaza ko abanyamakuru hano baraza kubitangaza ko niyo mategeko kugira ngo ibintu bice bigaruka. Jewe uno munsi ndaradungitse ibi byavuye muri bimwereje, hanyuma biri navyo